Turabaramukije bakunzi mwese mwe kumuradukurikira kumbonesha kure Heritage twongera tubaha ikaze muri ano makuru yaranze inondwi twaraye turangije naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu bashika 49 nibo bashuye kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza ku munsi wa nyuma w'isabukuru ngaruka mwaka Burundi Himbaza. Abahinga bafise impano mvabwenge bashika 400 nibo bashuye gukurikira uruganda rw'iminsi 2 rwabereye kuri Shemeza Worship Temple ku magenekerezo ya 12 na 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023. Ngizo ingingo nkuru twabateguriye mu mwanya nido. Isabukuru ngaruka mwaka Burundi Himbaza ku ncuro yayo ya kabiri yarayisozerewe mu kanyamuneza. Abantu bashika 49 akaba ari bo bashuye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Intumwa Apollinaire Habonimana akaba ari nawe yatanguje iyo sabukuru arashima Imana ku byakoretse. Ni inkuru dushikirizwa na Bonaventure niyo mungere. Iyo sabukuru yasozerewe ku biteramo bibiri byabereye kuri Lycée Perles mu Nyakabiga ku wa gatandatu no ku Imana, ahahuriye abakristo bava mu mashengero atandukanye bahimbaza Imana. Apôtre Apollinaire Habonimana rongoye Shemeza Music yatunganije iyo sabukuru yavuze ko bashimira Imana ingene vyitabwe kandi ko ubutumwa Imana yabahaye babutanze, agashima no ku bantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwabo. Turashima Imana ko iyi minsi ibiri ibaye iminsi vy'ukuri yo kwegerana, kwegeranya ingabire z'aba jeune, ingabire z'aba mama n'abapapa kugira ngo tuje hamwe duhuze umutima n'inama dufise intumbero imwe yo kubona iki gihugu kija kurundi rugezo rw'ubwiza. Kindi kiruta ibindi byose byatunezereje ni kubona abantu babwiye ubutumwa bwiza kuvejo n'uyu munsi bagakizwa. Alberic Ndayizigamiye arongoye Buja Event ishemwe ryafashanije na Shemeza Music gutegura iri sabukuru, nawe yavuze ko ashimira bitanze kugira ngo iyo sabukuru igende neza. Ashimana ko igikorwa uko cari gitunganijwe cagenze neza, aba artiste barashoboye gushika, abantu baravyitaba ku bwinshi, rero turashimana ko vyagenze neza. Hama nkaba ari no gushimira n'ukuri ku muntu wese yagize ikintu akora, kubera ko nta muntu numwe yoshobora kwishoboza iki kintu gutyo. Umuntu aragira integuro akiyumvira ati byogenda uku, ariko abantu nibo bagufasha gushobora kubishira mu ngiro. Abitavye sabukuru bayazi na HTV bameshe ko bahimbawe n'ico gikorwa cashoboye guhuriza hamwe abarinzi benshi hamwe n'abakristo bava mu mashengero atandukanye. Bashima ko ari igikorwa gikomeza ubumwe mw'ishengero no mu gihugu. Nk'umu artiste ni opportunité na kandi kajyo Imana yongeye mu Burundi. Iki giteramo twacakiriye neza kuko ni ciyumviro cazanwe n'umuvyeyi tuzi twese mu karere ko guhimbaza no gutazira. Byarangyoheye kubona aba artiste benshi bakorana kubera dukorera Imana, kubera target ni kuzana beaucoup d'âme kuri Jesus. Twarabonye igicapo cy'ikintu Imana idukeneye ko Imana yakeneye ko tuba umuntu umwe nk'umubiri wa Kristo. Narane passé niho narahezagiwe gose kubona abakurambere bacu mu guhimbaza Imana muri gospel bose baja hamwe. Mwamenya ko iyo sabukuru yatunganijwe ku civugo cyo gukomeza guhimbaza no gutazira Imana mu rurimi kavukire. Ryasozerewe abantu bashika 49 bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwabo. Ndagushimire Bonaventure niyo mungere. Abahinga bafise impano mvabwenge bashika 400 nibo bashuye gukurikira uruganda rw'iminsi 2 rwabereye kuri Shemeza Worship Temple ku magenekerezo ya 12 na 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023. Bamwe mu baririmbyi bakurikiranye izo nyigisho bakavuga ko bize ibijanye n'umuhamagaro hamwe n'uruhara rw'ururimi n'imico kavukire. Tubakurikire. Muri izi nyigisho ico natahuyemwo cyane ni ikintu cyatuma dusubira inyuma, ko umuntu abanza kuraba agakiza kiwe, naho uko hari usanga haraba abaririmba cyangwa abitwa ngo kwaratazira, kandi intambwe ya mbere yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza
batigeze bayikora. Mu byo twariko turabonera hamwe bikeneye yuko Uburundi bwacu bugaragara buboneka mu ngabire, kandi turafise n'ingabire specific, ingabire zo mu buryo bw'umwihariko z'abarundi. Hanyuma n'umudiho w'ikirundi, hariho ibibazo vyariko birabazwa kubera iki atamudiho w'ikirundi ukivuzwa. Ngiye mu mashengero atandukanye nta karanga kariyo, nta kembere kivuzwa, nta muduri n'ibindi bicururangisho byose dufise vya kera. Nk'abarutse ubu bose nta muntu numwe muri aba bana bariko bararuka bashobora kukubwira ibicururangisho bitatu vya kera. Muga bifatanya n'ingene twebwe abarundi dufise ingene Imana yaduhaye kino gihugu cacu, iterekamwo n'akaranga kugira ngo ako karanga tuzogakoreshe mu guserura vy'ukuri iciri kandi vy'ukuri gahabwa icubahiro. Baraduhimiriza gose kwandika mu Kirundi, mugabo pane Kirundi caco cose ari Kirundi usanga nico tumenyere kuvuga aho tubaye mu kibano, atari vy'ukuri ikirundi nyene Kirundi c'ukuri. Ico nico baduhimiriza kwandikamo. Kenshi rero biratugora twese, mugabo kacu usanga ndanditse indirimbo niteho guha uwundi muntu ayisome. Amajambo nanditse niteho ko yaha uwundi muntu ayasome, hama ndamuhe uburenganzira bwo kuyikritika, bwo kuyikosora. Mbere harimo yuko abavyakira baguma bumva ico kirimi, bakumva umuco wacu, kuko ni kwandika mugabo harajamwo no gushiramwo indirimbo mu mico yacu. Be mu Burundi dufise ihe mico, intara yose ifise intambo yayo. Kubera iki tutokwandika indirimbo muri zo ntara zose? Ivyo vyose biragarukana uwo muco. Imana gutanga ururimi ntiyihenze, hanyuma kurema umuntu akamushira mu gihugu runaka ntiyihenze. Rero icambere umuntu abanza gukunda icuri, gukunda ururimi ufise, hanyuma ukamenya ko urwo rurimi yaguhaye niryo gikoresho cambere ufise co kuyikoresha kugira ngo ushobore kuyihimbaza neza birushirije, naho ushobora gukoresha n'izindi ndimi. Abanyeshuri b'ivyigwa ndoramana barateguye ihugurwa ku bakozi b'Imana ku cigwa cerekeye ugutsindanishirizwa kubwo kwizera biciye muri Yesu Kristo. Iryo hugurwa ryatanguye kuva itariki 10 gushika ku tariki 14 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023. Iryo hugurwa ryatanguye kuva itariki 10 gushika itariki 14 mu hoteli Marta. Leje Bigirimana, umunyeshuri w'ivyigwa ndoramana, avuga ko intumbero y'iryo hugurwa ari uguha ubumenyi abakozi b'Imana kubijanye n'agakiza bo no gucungurwa kubwo kwizera biciye muri Yesu Kristo. Tumukurikire. Intumbero yatumye dutegura iki gikorwa c'amahugurwa canke conference ku bakozi b'Imana bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, harimwo n'abakenyi bari baje bava hagati mu gihugu. Hariho vyari vyigwa bijanye no kuba ubumenyi kubijanye n'igikorwa no kubatekera ubumenyi kubijanye n'igikorwa bariko barakora kubijanye n'agakiza, cane cane icigwa kivuga ku gutsindanishirizwa kubera kwizera biciye muri Yesu Kristo. N'urukurikirane rw'inyigisho nivyo mugabo dutegura ibikorwa bibiri mu mwaka. Igihe turahitamwo ati tuzokwigisha icigwa kanaka muri ibi bihe. Ubu turiko twigisha iki, turafise igindi gikorwa mu 12 tuzoheza tumenyesha ikindi tuzokwigisha. Mugabo byose bija hamwe mu kugerageza mu guhatangume mu kwigisha abarongozi abakozi b'Imana kugira ngo bashobore kuba mukuri bigishe Bibiliya yonyene kandi yonyene y'ukuri gusa. Turabashimiye mwebwe mwese madukurikiye. Aha no turangije amakuru twabateguriye, naho ubutaha.